nagomba twige muri fidelite, niyo loyauté ndibaza. Muga turi muri dominion. Ibi bintu nasavye Imana ndabikombining apote turakundana, je nta tema mpa ko ndarongongwa na muhemu. Mugabo sinja kure ya dominion, sinja kure ya loyauté, sinja kure y'ikanguro. Imana yarampezagiye. I love the Bible. Rero ibintu byose bija hamwe kandi nasavye Imana imfashe tugira ico dutahura. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sinzi muona teme ni haye iri muri gwanyu, ariko ndashaka twige kuri aya maraso. Hama turabinge ni kanguro riturika. Hari ibintu mu mazimisi muri ko muriga narasuiva gose. Loyauté, ubuvyeyi, ubwana n'ibindi bitandukanye. Hari ahantu vyapfiriye Imana iri kirampishurira, iheruka kumpishurira. Hari abantu turondera babe ikintu ku nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Twe urana jendi pastor nga sinzi apotre ashobora kuba yararangije vyose. Jewe uyu mugore ari mu ntambara zikomeye cyane. Yakunze umugabo w'umunyantege nke original. Sema amena. Umunyantege nk'intege nkatazi niyo zizanana. Jewe Imana yaradutabaye na madame muvyumve. Lendi yari misi nubu yo kubera hacamo ibintu vya maternité n'ibindi birahindura ama programme, ariko turagerageza tukayaga tukavugana twaribwiranya amateka yiyo tuvuka n'ingene tuvuka n'ivyo twabayemo n'ivyo twaciyemo turaduga. Hageze mariage bishop yasanze arundi mugabo yatwaye mu nzu atari wa wundi wo muri wa jus cocktail ku mugoroba muri ville tugataha. Bwana asifiwe. Ko twazana nyaranyica ari ibintu by'intege nke bimwe. Umunsi wa mbere turi ku meza nasumye amabulete, murana jeune couple ubanza kutubulete ibintu vy'ikiro cy'inyama biza bukebuke. Jeune couple amahera bayagiye mu bindi. Twicaye kuri table madame ndaheza bulete zanje azabona yiwe pana itoye na iri. Arambaza jewe arambwira ngo c'est impolisa. Ndamubona nari twa ari jeu. Twakuzi wacu turi benshi, turi 11. Pasteur Haleluya. Twari 11. Harimo nabandi bene data nyene murabizi. Tweje ni munyakabiga bariyo bandi bene data ku Université y'u Burundi bafungura muhira. Rivango hageze bagateka inyama. Babanza kuzibagaburira kira mtu nyama wake ukayitora guke. Ibindi mwabijya kira muntu utwo umuntu turamwegera. Hari gihe yaguca mu kuboko. Uyifise ukazumva uhundi ararenganye grand frère inyama ikagenda wari uyifise gute. Ndiko ndivuga. Muga bene data bishop ndiko ndavuga bicaye ababerewe basize imiduga ya class turi benshi. Hinyama ikakujana. Umuntu agaca yitamira ntana ikayihekenya mama kaza nibiki bantu wa inyama inde ya kera ngo jewe arambeshe. Ngize mariage inyama nisumiye mu rugo iwanje isorori turi babiri mugabo kubera ivyo ngira mvuge ivyo bintu usanga birahandi hantu harengeye ko atanyama zihari mu isorori zari zindi banayimucomoye pampana iriye ambwira ngo c'est impoli urantutse. Ni cyo kibazo ca mbere nagize mu rugo. Niyo matati ya mbere nagize mu rugo. Arambwira ngo c'est impoli. Ndamubwira urantutse mu rugo iwanze. Ati ahubwo sinahura umuntu twubakanye nanje. Ngo none ngo izi nyama ziri hajya muri jasoro ni oya. Tuguze burete tujya zingahe zine izindi babiki. Munasikia vitu litoa nyumbani. Abari ngaba kiziharura abakozi biriko barirukanwa zari zingaye bure we madame uri kijuju bazi kwivye umukozi yakwivye abantu bagashwana baza nga haleluya bagatazira kandi hari ikibazo cha burete zari 8 twariye zine zibiri zaroye usamahera yo kugura n'izindi. That's my introduction mu byo ngira ndababwira. Haleluya. Turicara turayaga ndamuraba arasanga we ntiyari blague yababaye. Chansanga je ndiko mvuga ngo arambwiye ukuntu nsanga yababaye.
ni no tumvikana atarahagarika kujya tumvikana what's wrong hari kibazo iki ni kubera cyane ati je narinzi ko nyene nawe turabu twaragwanze nawe tukine nyene iwabo bakuze ari batatu twe twakuze turi 11 la guerre est commencée tout le monde depuis turevoriwa tuja hano kwicara tuyage sanga hari ivyo nakuriyemo mu Nyakabiga no muri yo famille y'abantu 100 nawe hari uko yakuze Yesu ashimwe sanga ari ibintu namenyereye atamenyereye sanga uko ntavuga aha hantu rero hagira bibara tuze turabivugana neza mu nyuma habaye ikintu agacambwira ngo yo ni vya bindi vy'iwanyu nawe habaye ikintu nti ni vya bindi vy'iwanyu hari gihe uhura n'abantu biwanyu bakikomporta bitandukanye hari gihe muhura nabi wabo bakikomporta bitatu twakuriye mu masite abandi mu yandi masite hari Kigamba arabakuranye n'abakongomani utamenya ko turabakongore cyangwa turabarundi cyangwa turabaki uraraba umwana ukamuraba ukaraba gasura kiyo murana ingene meze nk'umunyamusaga ukagashima agize komporte mugasanga no mukongole Bwana asifiwe bene da Yesu nashima ngira ngereke ngira mbwire apotre nanze nibwira igituma bamwe batugora no kuba abana bacu ko ntibigeze bakuriye nyene mu desordre tukaza muri Yesu the same hari abapasteri tureka abana hari abapasteri turi désorganisé tutazi gituma tugaca dukubita 40 jours nabakiyo ko désorganisé Bwana asifiwe kubera biri beyond hari intambara z'ubwoko bubiri Paulo avuga ngo abo tunigana saba inyama ni mpemu zahe mu kirere mugabo hari indi ntambara rero ngira ndababwire it's from the blood hallelujah 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 nukuvuga ngo jewe mumbonaha harimo papa mama arrière grand père nande kandi atari demoniaque sanguinaire muratsa murakira yo matere mukonyene ayatari yo muyemere mumvise sanguinaire birimo 100 tuendereye ntunkosora na amina nituri muri kuru y'igifaransa Bwana asifiwe jenda créer mamo aharata hari muri sense byo bitari byo Imana ibahezagira haleluya hari bibazo dufise biritoka mudamu hari ibindi birikuya na devil shetani hari ibindi biri mu marembo ariko aratubwira bishop hari byo mu kirere Paulo atubwira hari ibindi rero nanze ngira nongereko nari kuza nkabandaniza nari kuvuga iki apotre amasomene ngaye muri ko muri ibintu byose mwarabimaze mibura hejeje ngaye yavuze byose none reka nje mu hagati haleluya hari izindi mpemu batari bwavuge ziri muri ayo maraso yawe amina amina rero ugasanga abantu tuzananye nibibazo biri mu mafamiye nibibazo biri mu mashengero nibibazo biri muri leta amaraso hari ibintu amaraso d'abord muri twebwe navuze ibintu bishika bine amaraso akora Yesu nashima sinzi ko nta umfasha gusoma ninde Bibiliya canke reka ndabegera navuze amaraso hari amapoint ane makuru sindabigarukako mugabo akazi k'amaraso simvugiye ava mugabo nasanze amaraso dufise niyo vyose baduhaye definition y'amaraso urabona hajyaga apotre igaje nakuze nashaje baguhaye definition y'amaraso wo isoma twumvire mu gifaransa bambwiye ko muri Serge abantu bose mwize Le sang est un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin. Il est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes qui baignent dans un liquide appelé plasma. Le sang joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments, des anticorps et des hormones. Bandanye. Amina. Amina. Les globules rouges zikora iki atwereka ikurikira? Les globules rouges contiennent de l'hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Ils ont pour rôle de transporter l'oxygène de nos poumons vers les autres organes du corps. Iyo ni globule rouge. Yes ashim.
muri définition yatubwiye ko le sang iri composé na globule rouge, globule blanc n'amaplaquette. Amina. Mumuhe intebe mwegeze gushika. Amen. Hama globule rouge zijeje iki ga bishop. Mwadusomeye. Contient de l'hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Ils ont pour rôle de transporter l'oxygène de nos poumons vers les autres organes du corps. Ni kuvuga globule rouge muri ivyo bikoza amaraso itwara oxygène. Amen. Nibakwereke globule blanc nazo. Les globules blancs sont des cellules du système immunitaire qui nous protègent des agressions extérieures telles que les bactéries, les virus, les cellules étrangères, etc. Globule blanc zijeje iki ga bishop. Shaka kugire résumé. Ils nous protègent des agressions extérieures que les Shaka ugeze bactéries, ngaho. les virus n'ibindi. Au fait nagiye buke ivy'amaraso mumva amaraso parce que tuguma tuvuga amaraso ya Yesu tugafata le pardon des péchés mugabo ari ibindi bintu turaza kubishikira. Batubwiye ko globule rouge akazi kazo ni transport ya nini ya oxygène. Oxygène ni iki? That's the air. Mu bintu byo uyu mubiri wacu ukeneye oxygène, amapumo, cerveau. Mwari muzi ko cerveau idakora itaronse oxygène. Ijanwayo n'amaraso, pumo irapuriza amaraso niyaza kuzana oxygène ivuye mu mapumo ikiduga no muri cerveau ngaha. Iyo ni globule rouge. Igacitanga niyo couleur. Hama globule blanc ziri ku kazi ko gucungera les attaques zivuye he extérieur. Turi kumwe gushika ngaho les bactéries, les virus n'ibindi. Harimo nayo batubwiye ama plaquette. Parectile ko ari yarimo na ADN niyo cyo gushikira amagene. Ivyo sindabiteba ko mugaca tuja muri ADN n'amagene. Naho nshaka gutebera ico bita amagene nivyo birimo génétique. Harimo genesis, harimo generation. Sasa when we talk about generation, tukavuga revival, there is a big problem igituma turi ico turi. Hari gihe twirukana impwemu mbi zo mu kirere no mu muyaga mugabo ntidutahura igituma ubuzima bwacu bufise ibibazo bidahinduka. Ndazi neza ko ngaha apostle deliverance no kwizera turabifise mugabo nubu ndabizi neza hariho abantu bavuga bati hari ikintu ndindiriye ko kizohinduka tutaragetinga neza iyo kiva. So batubwiye le sang de Jésus niho nshaka tuze kuraba nidufate ko nico gituma abantu biga scientifique ama science kera atari ubu barasuzugura ivy'abakizwa. Hari n'igihe ariyo n'umuntu wa mbere baciye umutwe Galilée yavuze ngo la terre tourne namba tavuze ko la terre est ronde. Papa yaratwara christianisme à l'époque avuga ati ako kagabo kasaze kavuga ko isi zunguruka baca baramudekapita alors que psaume 86 iravuga neza ko la terre est ronde kavuga la terre qui tourne in the Bible. Mugakwera manque yo gutahura ibiri muri Bibiliya harabayo separation nini science na spiritualité. Natwe rero ari ibintu byinshi biducika kubera iki hari ibyo twabonye ko science c'est mondain hama Bible ni kwizera c'est spirituel archifaux. Abizi bya Bibiliya avuga ko la Bible c'est la mère y'ama science yose. Abiga droit barabizi hariho droit romain na hébreu. Nukuvuga ngo droit hébreu ni amategeko ya Mose. Ivy'abaroma nivyo bongeyemo vy'abaroma. Abiga muri droit barabizi. Muri medicine murana ko nuno munsi ikimenyetso cyo kwa muganga niki? Si croix. None la croix ni kimenyetso cy'abandi. Si iki watu si nituvuga umusaraba wa Yesu. Hama abantu babaganga bari ngaha. Kurujya musaraba muri sinye yo kwa muganga hari kwiki. Bene dari kwiki. Ijya nzoka murazi yariyo. Igihe bari mu bugaragwa mumvirize ko aba bene data babera buruko bagwera. Hari ibintu binje mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana. That's why
hari ibintu umenga abazungu baraduca imbere mu kwizera. Abaganga bakuye source muri desert igihe bakomogwa n'inzoka. Imana ibwira Mose, bwira abantu bacure igishusho cy'ijya nzoka ukimanike ku musaraba. Umuntu wese afite virus yakomowe n'iyo nzoka, niyaraba ijya nzoka iri ku musaraba agahanga amaso ijya nzoka, the power from the cross izoza muri we itikiza virus y'inzoka. Yari karabereka ingene ku musaraba Kristo niyamanikwa, kubera virus y'icyaha twakuye kwa Adamu. Abazokwizera bose umusaraba, virus y'icyaha izohera amashi menshi ku mwami wacu. Eba kitwa ngo ni science mondaine, alors qu'ivyo bariko barakoresha byose it's biblical. The cross is from the Bible, the snake is from the Bible. Kubera ko ijya nzoka yabakomora, it's the same snake yakomoye Eva. Bwana asifiwe. It's the same snake muri Apocalypse. Umugore agira vyari kiyoka shakumira umwana. Bwana asifiwe. Sasa nashatse kugenda neza kubera mbanze ndabajane muri ibi bintu mwita monde ngo sekira ngo biri sekirere biri haleluya. Muri revival turagarukana ibintu byacu. Hari ibintu twahevye. Je nakijije tutaja kuri beach. Apotre mwe maragenda kuri beach ngo aramadayimoni bana. Abakizwa bari barababujije ahantu hose heza, ibintu byose biryoshe, ibintu byose bisa neza. Nubu bwanwa tumwa gutya kera yarabadayimoni ukifa 0 ngura umunyantege nke. Siritaye je twambara ikoti ya pasteur Thierry niyo nambara. Murana Thierry pasteur Thierry ngena ngana angabi ikoti nayambara uko nyene. Mukozi w'Imana, haleluya. Igiteme sinabonye amafoto ngala fa pasi nubazo ya projecta muri anniversaire. Baze barayerekana abantu bibuka iyo bavuye. Haleluya. Amina. Sasa hariyo globule rouge ziduha le sang ikaba rouge, zikaongera zikatransporta oxygene. Le sang. Mwibuke ko Yesu ya oxygen is the same as the Holy Spirit. Nitwari kuronka oxygen which is the Holy Spirit. Yesu yarapfuye avuye mu kuzimu. Wa mugore araza kumuhobera ati don't touch me. Ndababwira igituma atamwemere ko mukorako. Yesu aduze atanga amaraso. Munyuma arababwira ati ndagiye nintagenda l'oxygen will not come. Ndagiye ntanga amaraso niyazoshobora kumanukana mpwemu yera. Uyo mpwemu niyabazako muzoronka ubushobozi. Amashi menshi ku mwami wacu. Haleluya. Globule blanc zigaca zidufasha ngo mu kugwanya les attaques extérieures, les bactéries, les virus, sinzi n'ibindi bavuze. Bwana Yesu asifiwe. Hari amasengesho mu giheburayo bita sabatat prayer. Semeni amena. Turi kumwe gahe sema amena. Ninde yo mpepera avuga ati pastor komereza ho nyene. Ndaza kugira ahantu habishe. Turacaryohewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sabatat prayer ni sengesho usengera ikibazo kitaraba ntikibe. Ni sengesho usengera ingwara utaragwara ntuyigware. Ni sengesho gitangirira imbere ubwoko bw'ibibazo byose. N'ubwoko bw'amasengesho nita globule blanc. N'amasengesho ajejwe kurinda les attaques extérieures. Ibizonterejo na hirya yejo. When I'm praying now, I'm preparing. I'm a globule blanc and spiritual. Kubera ejo nibazana covid izosanga turi maso. Ejo nibazana ebola bazosanga turi maso. We are spiritual men. Nuvuga ngo mu maraso y'umwami Yesu twakiriye harimo abasoda. Mu gihe abisi barongoye isi bariko barategura ibintu bitandukanye vy'imyuka mibi byo kudetruiza abantu, abanyamhemu Bibiri ivuga ngo nta kintu na kimwe kizoba nibi yakabanga abana banje. Iyo myuka mibi y'amavirus bariko barategura abari mu maraso y'umwami, ngo umwami wo ku murango naco uzokugira, icyago cyo mwijoro naco kizokugira, ngo ikigwanishwa cyose cyaturiye kukugwanya naco kizogira.
n'ururimi ruzoguhagurukira. Bwana asifiwe. You are here sitting here. Hari abantu muri ko muraronka ubuzi bwiza n'ama business meza. Ubunyene ari umuntu ari ku mupfumu asambura ibintu byawe. Ubunyene ari umuntu ari kwa boss agusambuze, agucanishemo, na ministre uraronse kabine banakupiga hivi uko deje. Hari abantu biriwe kwa ministre kusema bitu ingine. Hari abantu ko ararondera kugucanishamo n'abandi. Urerekanye fiancé yabaje kumubwira ngo yamena amazu mu ijoro. Hari abantu baba bariko baraturonderera bibi tutabizi. Ariko mu maraso twakiriye turafise globule rouge, turafise na globule blanc. Zijejwe les attaques extérieures. Ngene ya mashini impundu nyinshi. Amina. Amina. Beneda turi kumwe gahemu. Muriko muranyumvira amaraso cyakora. Tuve mu gukoresha amaraso ikintu kimwe gusa. Amaraso ya Yesu ari muri chômage. Twayakoresheje icyaha n'ukwezwa. Only that. That's why aho tugira dushike mugira mu n'izindi ngorane rero. Hacaza rero ama plaquette. Icyo atubwiye ngo plaquette zirimo ama ADN. ADN ziconstitue ibyo bita ama gene. Gene, genesis, genèse, génétique, généalogie, génération. Batwaye définition ya genèse yari. Ya ma gene ga apote. Hari byo simba muzo mushikira apotre bibahe. L'ADN contient toute l'information génétique appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. L'ADN contient les informations génétiques permettant le développement des êtres vivants, le fonctionnement des êtres vivants et la reproduction des êtres vivants. Ni ADN. Ni ADN. Hari ibintu bitatu bikuru ADN ikora. Nyene ko ariko barandika. Le développement dit le fonctionnement des êtres vivants, le développement et la reproduction. Nta kintu na kimwe mumbwira munsi y'izuba kidakora muri ivyo bintu bitatu. Formation ni how it's created, how it has been there. Wabaye formé gute? Bibiri iri clair ngo imbere yo kuba formé munda ya mama wawe narinda kuzi muri Jeremie 1:4 nsivyo bavuga. Rero iyo formation babwirira mu ma ADN ijeje ama ADN dufise twe twamatumva ngo test ADN nivyo test ADN mugabo ico bita DNA ni muri yo DNA irimwo niyo idufasha formation d'abord aho wajuvuzanana ingene wabaye formé. Gira Jérémie 1:4. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je fusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Dindira apôtre. Kakujyohe girwandanye gezaho. Kayoje. Amina. Avuze ngo avant que nambari je t'eusse formé. Formé. Nukuvuga ngo où ça? Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre. Besha inda bayita gute mu cyongereza? Yes, the womb nico nashaka. Iyo avuze the womb harimo womb ni WOMB. Ukuye mu rya B ugashiramo ana N kihinduka a woman. So a man is coming from the womb of a woman. There is no a man without a woman. Womb, woman. Man. Sasa humanity avant que nja kuguforma, before I made your DNA, imbere ko mfata ADN yawe ndayishire mu nda ya mama wawe narinda kuzi isi tararemwa narinda kuzi. Ibi bintu mubona by'utubazo urimwe ucamwo ukumva Imana ngo yakwibagiye, no, ni wewe ahubwo utazi ko imbere yuko uza kubaho ngaha, imbere kuba formé muri ventre ya mama wawe, Imana yari yarateguye kera uko uzobaho n'ingene uzoba umeze. Haleluya. Ndabatsitaza ntiyigeze ivuga Imana ngo avant que ton papa mettra say whatever in the womb of your mom. No, yavuze ngo avant que je t'eusse formé. Kubera iki? Hari abana père inconnu.
ko mdavuga amena. Hari abana bagiye mu nda z'abamama babo batazi umupapa yabigize, mugabo ariho. Hariyo n'abapapa babigize baranyika cerere fye bamubwiye ndi enceinte cerere n'ubu ntaragaruka yarahunze. Hari abandi vyabaye par accident, hari abandi vyarabaye ndeze, hariyo n'abavyihakanye baraho. Me Imana ikivuga ati nico gituma yavuze in the womb of your mother. Bwana asifiwe. Mugabo nayo nyene irongera iravuga iyo Mana nyene ngo na nyina même the mother yo kwibagira uruhinja yavyaye. Ariko jewe kubera nari naraguteguye kera na nyina yo kwibagira ariko sinshobora. Murazi gituma Imana ivuga ngo nyina yo kwibagira se yo kwibagira je sinshobora. Murazi gituma Imana tutaraba ivyondo twebwe turi mpemu. Hama Imana iguteretse mu nda y'umumama, uyo mumama yabaye aho Imana igushira. Ariko hari ikintu cyitwa purpose, hari objectif iri ku buzima bwawe yo ngaha kwisi. Iyo objectif ni Imana yiruka inyuma. Nawe uzojahe? Yesu yavuze ngo naje kurondera icyari cyarazimiye tugisubize mu murongo usohoze. Wewe rero uri ngaha uyu mugoroba, uri ngaha kugira usohoze ivy'Imana yateguye isi itararemwa. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Amashi menshi bakundwa muri Kristo. Iyi mihari mufitiye ba papa na ba mama siyo imbere ko babaho, hari Imana yakuvuzeko. Byarakunaniye ntubite kuri papa na mama, no, piganisha ubuzima bwawe. Niwahaguruka ukizera urabona ubwiza bw'Imana. Ni Imana yakandi kajyo. Na ibintu byo byaraparanganye ejo bashobora kuba baguciriye imanza kubera hugeze, mugabo ukavuga umuntu ibintu byaparanganye. Mon frère mas gira virgule, ntugire au point, ugire virgule. Byaramunaniye virgule, yarahomvye virgule, byaraparanganye virgule, ibintu nibigenza neza virgule, ibintu bimeze ukushira ko virgule. Umwami Yesu azoza afise frottoir ya virgule ya wayifute, atavuga ntarakubumbira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi. Naguteguriye kugira ngo ibikorwa vyiza nateguye isi itararemwa uyu munsi ubigenderemwo. Haguruka, shikama, shiramanga, bandanya, ndi kumwe nawe, nzokuyobora, nzokujana. Amashi menshi ku mwami wacu. Amina. Ibintu bimeze uko bimeze virgule, ibintu byaparanganye virgule. Le pays le plus pauvre virgule, abantu nibagisenga virgule. Ibintu bimeze ndakene munahaguruke, ndakene munahaguruka vuza amashi, ndakene uhaguruke. Ivyo bakuvuze ko vyose virgule. Araje ngiryo kanguro, niryo kanguro araje. Ivyakuba ngo ntavyara n'abana afise virgule, ari mugasho virgule, entreprise yarahomvye virgule, baramukuye mu kazi virgule, na parcelle afise virgule, narubaka inzu virgule. Aracyari umusore yarengeranye virgule. Mbega ujya mukobwa yirirwa asenga bizogenda gute virgule? Virgule. Araje umwami Yesu. Amashini impundu nyinshi. Haleluya. Wakabisi kiwe kaguye mu kinogo virgule, ngo tubone ingene ibintu bizogenda virgule. Yamasumisiyo bayatwaye bamayapfa virgule, ngo tugira turabi ivyiwe mu biraba gute. Hari umwami arindiriye aratekanye, bamubwiye ngo mugenza we Lazaro aragwaye virgule, ngo araremvye agira amererwe nabi virgule. Yapfuye noneho virgule, amaze iminsi 2 virgule, amaze iminsi 3 virgule. Ku munsi wa 4 arahaguruka, ni mu nzani yo mwamutaye. Araje babwire ngo kuraho ikibuye uyu mugoroba Lazaro arazuka, Lazaro arazuka. Oh haleluya. Amashi menshi ku mwami wawe. Amina. Nimwicare umwami abahezagire. Mbwira muri kumati ushire ko virgule. Haleluya. Nariko ndabwira ivyo muri ko murabamo. Turafise ama global blanc spirituel. We have le global blanc spirituel. Sasa icyo nariko ndavuga sabotage prayer.
nturindire ingorane zibe, ni wisengere uvuga ati Imana, ingwara zejo, ibibazo vyejo, ubukene bwejo, ingorane zejo ndabaye ndazisengera. Amaglobule yanje yera nakuye muri Kristo Yesu nabarakora man. Les attaques extérieures que nzohura nazo ejo, tomorrow, today, ndazugaje mu izina rya Yesu. Sanga abana bawe mu cyumba ubasengere. Abana bagiye mu ishuri, nibahura n'abandi bana sinzi ibyo bazozana. I pray for my children. Ndasengeye umugore wanje haza hose. Wa mugore we sengere umugabo wawe, senga uti Imana uyu mugabo ndamusengeye umurumi ivyumviro vyiwe vyose. Niyabona abagore bihura bose ababone nk'abandi bagabo, abone ubwanwa n'amasura mbaya nkawe. Amena, amena. Asubire gutora kenga ari ngaha mu nzu yanje. Ndafashe mpiri ivyiyumviro vyiwe, ivyiyumvirwa mu mitima turabikugomoreye Kristo. Haleluya. Ngo dufite ubushobozi n'ububasha bwo gufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose. Nimufata ivyo abadayimoni, fata umugabo wawe agende abahura nabo bose, ahure na ba Yohana, ba Mariko, ahuye na Beatrice amwite Bernard, ahuye nande niyagaruka abona icyaremwe kimwe gusa wewe. Haleluya, amashiko umwami wacu. Amina. Yesu yarabarasazi n'amaraso yiwe. Hari amaglobule blanc ya Yesu ajejwe wa mudamu we wa mugabo we, ajejwe kwataka tous les attaques zizana na hanze. When you have your own business, hategeza kuba amaglobule blanc arindiriye imyuka mibi ije muri business zawe, ije mu kazi kawe, ije mu bintu byawe. Bivuga ngo abo ngo Imana iratugwanira tujyamye, Imana iratugwanira tutabona. Hari intambara invisible. Reka amaraso y'umwami akugwanira intambara zose, akugwanira ivyo ubona n'ivyo utabona. Abirigwa barakinda nibakoroke tutabasengeye, bagongane na maglobule. Bwana asifiwe. Kandi akorotse umurabire mwidirisha. Yo, uti murahwera ndasubiye kuryama. Je ndaryamye, les globule ntizijyama, zina tourner. Hariyo zahuje zitwara oxygene. Tuguma twuzura mpemu, abarongorwa na mpemu nibo bana b'Imana. Hari amaraso y'umwami aguma twuzuza oxygene, atuzuza mpemu. Amina. Hari za blanc ziko ziratugwanira. Tuingie ku ADN. Formation yon ariko development na reproduction. Sivyo bitatu gabisho. Niba turonderere gene nayo. Bakusome génétique wari wagisoma. Qu'est-ce que la génétique? La génétique est l'étude de la façon dont les gènes et les traits sont transmis d'une génération à l'autre. Nos gènes contiennent des informations qui affectent notre santé. Point rindira notre quoi? Santé. Hejuru wari wavuze ngo qui transporte quoi? Les traits et les quoi? Ngo les traits et les quoi? Et les gènes. Et les gènes, sivyo? Hein? Les traits et les gènes. La génétique ni étude y'ingene ivyo bintu biva kwa mutama bija ku bana, bikava ku bana bikaja ku bandi. De génération en batubwira ibintu bibiri, les gènes et les traits. Mugabo munsi batubwira les gènes ziri constitué n'iki ka bishop. Nos gènes contiennent des informations qui affectent notre santé. Number 1. Bene damuko muna abanyumva bagire gutya. Yega ngaho umuntu wese avuye nga ntitu harabo tutanasengera. Mugabo ingwara ziranyika. Zirikiza zonyene. Génétique y contenant notre santé. Number 1. Icya kabiri, notre apparence. Kavuge cyane apote. Notre apparence. Notre quoi? Apparence. Apparence niki? The physical. Mwari muzi ko muri ADN mu majene harimo igicapo cha skelete yawe. Urazi ko uburebure n'ubunini niki bizanana muri hari amajene n'amadi utashobora kubirenza. Yesu ashimwe. Apparence ingene dusa. Sasa shetani aliyacharaje. Alileta mukorogo. Alileta chirurgie esthétique. Kubera dufate apparence originale from heaven. Nishika ngaha nkaraba mwene data ingenasa. Nkaca nikrasa ke I am not beautiful.
I am not handsome because of the color of the skin. And I'm looking for some product to change the color of my skin so I may become handsome or beautiful like so and so. What am I doing? I'm taking the original plan of God, compare it with someone else. Ndikombwira Imana, you are wrong to give me this color, to give me this nose, to give me this fat. Maamena mudashaka mga muyime. Oya ntacyo mungira nimwe mwantumiye vuga amena. Musha mumugire apotre mvenga mugasimva ndaheze umwanya wanje. Ndawuheza. Alleluia. Notre apparence inachomoka hamwe twasoma avant que je t'eusse formé in the womb of your mama. Je connais ton squelette et ton corps et la couleur de ton corps et la forme de ton visage. Usanukusa kos. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Munsomere indirimbo 1 verset 5. Nababwiye ko bigenda birura rimwe na rimwe birura ariko nta kundi. Mbwira wo muri komati uyu muti turawunywa. Mubwire turawunywa. Apotre batupige indirimbo igice cya mbere umurongo wa 5. Ndirabura. Ya ndagizene. Ndirabura. Cyane gose. Ndirabura ariko ni mwiza. Apotre. Banza murindire. Aposto. Yes. Ndakugore mu cyubahiro cyawe. Mu izina ry'abantu birabura twese. Uhaguruke. Kadusomere na zangu uhora usomera neza. Nindira aposto uhora udusomera neza. Hari amaverse ndabazanira bamwe arabaryohera abandi arababihira. Sije nayanditse izinde Bible. Hallelujah. Ndakundana nabo no muri Serge cyane. Hano mukundana urabatsitaza bakaryoherwa. Baba nta kuntu tugirene. Amina. Kasubiremo ku kaverse. Ndirabura cyane. Ndirabura. Eba na ndirabura mve. Ariko ni mwiza. Yavuze gute? Ndirabura ariko ni mwiza. Amina. Ndamufasha Yerusalemu. Rindira gato. Apotre akunda ijambo ry'Imana. Rindira gato cyukabandanya. Ngira nsaba abantu bose. N'abinzobe bose badufashe. N'abinzobe bose badufashe. Tuvuge twese. Amina. Amina. Hajya rero je narahinduye. Umuntu wese nahakoresha uko ameze. Ndi mugufi ariko ndi mwiza. Ndi muremure ariko ndi mwiza. Ba mama haleluya. Nyene yamene ya ba mama. Ba mama haleluya. Ndavyibushe ariko ndi mwiza. Aba mama baranga kuvyibuha. Ndavyibushe ariko ndi Jera mbwiye ngo ravyita mbwiye ati ugatibiro jewe birangira ingorane. Namye ndota umugore w'ibiro. Namye mbona umugore w'ibiro. Zanumva ibintu byabaye ingorane gym abantu bose ngo bashaka gym. Ibiro bishirahe. Ndavyibushe ariko ndi mwiza. Ndonze ariko ndi mwiza. Ndi inzobe ariko ndi mwiza. Nta mushasi mfise ariko naho nabuze ya perike. Nta mushasi mfise ariko fisi ntetere ariko amashimenshi. Haleluya. Amina. Jeni kongira deliverance. Apotre n'Imana yahezagiye mu muruhisha. Apotre muramuruhisha mwebwe. Basomera apotre. Bandaniriza. Mwabakobwa b'i Yerusalemu meze nk'amahema y'Ikedari. Nk'imikingo ya Salomo. Bandanya tumva icyamwirabuke. Ntimumange amaso kuko nirabura. Ibaze. Kuko ari izuba ryo ryanyirabuje. Apotre. Urana aba bakobwa n'abamufise ngaho. Bahuye. Nibavuga amaverse. Ngo wavyibushe. Ngo we wagize iki kanani. Ngo wataye ibiro. Ngo wagize iki. Ngo wavyibushe. Ngo yo agacaza tugahura ngo bambwenda vyibushe. Abahungu bacu barateruye ivyuma apotre.
abakobwa bavuze ngo bashaka ababeje. Urana apotre ntimubona ahora na apotre ba Lopez ngaha babaye ababeje ubu bariko basohoza ivy'Imana yabateretsemo. Aba bene data sindabazi muri gym, ndabazi muri gym y'amahombi. Tuzo ko dusengera hariya mu Nyakabiga no muri ville batugira abana bagira bapfire ku musaga basenga bisonzesha, turiko turisonzesha hariya no ngaha ibara riragwa ibicanira imiriro. Je na ora ndongora unava mu Nyakabiga Jabe Rohero nkabazana muri Minevame mu mahombi, abandi bagakoroka bava ku musaga tugahura muri veye. Ndabeshe Lopez bene data apostle tumeze batubwira ngo tugwaye sida. Ayo mafoto batazitonesha amafoto ku anniversaire. Warabarabu kavuga ati man hari umuntu yavuye hanze mu Grand Sera shikarantuka barakwica ndashikene mu pastor wawe ivyo bintu babishe. Nibari bazi ko icyuma cyacu yaramavi, icyuma cyacu yari kwisonzesha, icyuma cyacu kwari kurondera inyonga z'Imana. Nitwari tuzi ko inyuma y'imyaka 20 tuzaba twambaye amajire n'amakoti igisagara cyose cyaje kuturaba dusa n'Imana mashimeshi. None abahungu bacu bariko barondera ubwiza bagirira icyuma yirabe mu kiyo acaza kurenganya. Urazi iyo barenganye hari abakobwa ahejeje kurenganya tekana ukungana kose niwarondera Imana, niwarondera mu nyonga z'Imana izokwambika iteka, izokwambika icyubahiro, izokugira umubeje spirituel. Le beje spirituel utapigwa onction anointing. Miburo yarayivuze ngaha azogusiga amavuta. Dawidi gukaraga peti kari mu ishamba inyuma y'intama kagwana na Goliath baragasuzuguye kariko gukubita Goliath. Mugabo mu nyuma niko karirimbye kavuze Zaburi ngo ntegurira meza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaya. Hallelujah. Igihe abandi ba jeune ba 17 bariko barondera ubwiza hamwe kari nyuma y'intama aririmba hazi dubu papa. Ya myaka tulikuwa tunapigana na mapepo ya kila aina. Abandi bariko barondera ububeje bisiga utwo bisiga abajene ngo babayemere. Hari abandi bari mu mahombi. Hari yabwiye ba sister banje ngo kakaye no ari kwa Bono ngo musaza wanyu yarakijije ngo kwa Bono mugamba. Ivyo nivyo wacu mu isite. Sawa kubera amatisi amajinisi yose yacyenda yatanga amapure yose birato binini bivyikibire twari dufise twarababire bene twarababire twambara amadeshire hanamaze kubona umuntu. Amina haleluya. Twarababire dukijijwe je nanzi ko ni jinisi ari icyaha atawabimbwi je nyine nafashe ku ivya kera vyose biraheze. Ndarondera amatisi n'amashati maremare bavuga ngo ari kwa Mugamba Bono kica. None aba Mugamba rabiyari raba ure Bono. Haleluya. Audrey arikaratwenga. Haleluya. Hari biri abantu bavuga ngo apparence barondera apparence. Nitwari ko turondera izi apparence isi twereka. Twari ko turondera apparence zinyegeje mu bwiza bw'Imana. Twari ko turondera apparence iri mu onction. Uyu munsi nitwari tuzi yo tuzoba turi. Sasa majene iko na apparence. Nahagaze kubera iki? We are fighting with the appearance. We cannot stop because they come from very far. Ichunigana nacho ngube mwiza cyavuye kure n'Imana ibirimo. Skelete yawe ntuzoyihindura. The color of your skin ntuzohindura. Abantu muvyibushe nabonze twe twarigeze gusengera kuvyibuha biranga. Narabigize umutwaro biranga. Ngiye kubirondera sanga amajene abazehe kure nta warenze ngaho. Shakume margarine na breba na rouge blanc na bitugani na mapate ya mikate sinzorenga ngaho. Aha je naravyibusha ibiro ni byinshi. Kwero ugiye kurondera mu majene hariya apparence inatoka mu majene. Ndabiro muri ko mbwira ati ntugwane na apparence. Apotre byaheze nande? Harakanungira ndababwire ngaha
k'ubwenge ngo ni izuba ryagize ni izuba ryanyirabuje. bene dagatoya bwira uwo muri kumwe ati ntundabuko si jewe hari akazuba kanciyeko si jewe hari akazuba bene damina umviriza hari agasezo naciyemo hari ibihe naciyemo bingira ukondi ariko jewe wa vrai ntuncire urubanza kubera uko mbona hari ibihe naciyemo hari ibihe ndiko ndacamwo uko nsa siko meze amina bandanya aposto Abahungu ba mama barandakiye. Bahungu bande ba mama barandakiye bambohera he banzigamishije imirima y'imizabibu. Banzigamishije imirima y'imizabibu ariko ugwanje ruzabibu sinaruzigamye. shaka wigereza aho wicara uyo mwamaze kumva ko ari umukobwa ni umukobwa c'était une fille très belle cyangwa trop belle ababirigi baratwishe cyangwa abafaransa nk'ubu harimo unagira atangure kwiyumvira trop belle na très belle taumia haleluya amina c'était une fille mwiza cyane trop belle hari umugabo wa mbere yarongora abagore bose bakobwa bose beza muramuzi yitwa Salomo ariko ararengana abagarde biwe bariruka bamubwira ati mwana wararongoye abagore nabo muri Egypte n'abahehe hari umwana w'umukobwa tubonye ati ari trop belle abandi bose bari très belle uyu ari trop belle ati genda mumuzana higa barakazana gashitse arakaraba ati would you marry me kamwishura neza no batizana se n'abasaza we barabazana murumva inkwano ya Salomo niwe mugabo yatunze inzabu nyinshi n'ubutunzi bwinshi abwira se n'abasaza we inkwano iri ngaha mukemera ndabakwera barabaza agakobwa kati no mu mategeko umwami ntiyagutwara ku nguvu waremera par consentement karavyanga umwami ati sinshobora gutwara umuntu ari kuri contre volonté yiwe ndabandanije kumbe ajya avuze ngo banzigamishije uruzabibu rwa data ngo ugwanze ruzabibu sinaruzigamye yari kavuga ati kumbe de gare yarafise umufiancé jeune ako gatipe kari karagiye imanamba kwironderera aza kuragira hari ukuntu waza kuragira ukamara amezi 6 ko baguma amashamba njo tumigiye Samuel aza gusiga amavuta Dawidi yamubuze baramurindira mbaka bamuzane warashobora kubura ingayi Bujumbura ukaza kuragira Igitega canke Ingozi mukamarayo 3 mois 6 mois sasa fiancé uyu mukobwa yari umujene bisanzwe wa mutawuni hapa hari karironderera aca simbira hanu kurondera no kuragira crise kumbe wa mukobwa bishop yari loyal yari fidèle loyalty araraba matungo ya Salomo araraba dote bagira batange la fille arabwira papa byari vyiza ariko ari umusore adafise nkibi naramwemereye kwigiye cyose azogaruka azonjana nkeneye kuba umwizigirwa nkeneye kuba fidèle si ivyo ndabibona ariko sincumuzwa n'akamanyu ku mutima sinshobora kugoka ninaheza kugoka ibigori bizoba bireze sinkunda Salomo kubera ari umutunzi ariko ndi loyale ku majambo navuze n'ivyo nemereye umukunzi wanje fidélité alaba fidèle ku musore agiye kuragira yanka inkwano z'inzahabu z'umwami nka Salomo la fille mwiza kubera bababaye basaza we nase bacavuga ati from today bace bamujana mu mizabibu umukobwa akora mu mizabibu bamucungisha imirima so umwanya yamaze muri ya mirima kakayobe bwa bwiza ya bote izuba riramubabura umukobwa arirabura abakobwa b'Isiyoni baraza bamuzomera ngo urirabura ngo warabaye mubi waranse Salomo waragize nte waravuze ngo urumwizigirwa urindire ka gahungu kari hiyo atana amashuri angana uko gafise baramucokoza la fille yari
yari royal. Acarabwira ati mw'abakobwa b'i Yerusalemu, mureke kunshinyagurira ngo ndirabura, icyo nzi ndabasumba ubwiza. Nirabujwe n'izuba kubera abasaza banje bashavuye kubera ntabahaye amatungo bagira bangurishe, ariko ari umuntu narindiriye niyaza azontwara neza, araba royal. Uyo mukobwa mu bintu yaronse vy'agaciro kanini nuko uno munsi ngaha i Bujumbura turiko turamuvuga, izina ryiwe ryaciye ryandikwa mu gitabo. Muri ugiye muri archive zo muri Israel, her name is written there. Ariko rero nagira ndaguhe igicapo cyiza spiritual. Jesus Christ, he is the bride. Yaradukoye n'amaraso y'igiciro, aca dusiga ngaha mw'isi. Twebwe turi umugeni wa Kristo, aca aragenda. Tuguma duhura n'ibintu byinshi bidupropoza amadote menshi kubera tuve kuri uyu Kristo. Biguma bitwereka ama opportunity akomeye kugira tubifate. Tuguma tubona ibintu byiza, ukibuka kukijijwe la loyauté, la fidélité, ukavuga ati ibi bintu we, ariko nibutse ko hari umwami wanje, hari umuntu azoza gutora ishengero. Ndemeye uyu mubabaro, ndemeye guheba, j'abandonne tout, ariko ndarorereye, sincumuzwe n'akamanyu k'umutima. Hari uwancunguye, yarankoye amaraso y'igiciro, yambwiye ngo nimundorere ndaje, sindabasize nk'imfuvyi, nzobahundi mwica. Ngo niwemera kwikorera umusaraba, follow me. Ngo nurire nzogiki, nzokwambara iki, nzonywa iki, ngo abisi nivyo bashaka. Ariko bene data, amina, nimwemere mube loyal. Amina, mube fidèle. Bwana asifiwe. Kuri uyo mwami, umviriza, kuri uyo mwami. Bene da, umengo Yesu yadutaye mu rudubi. Je vous jure, Yesu umengo yadutaye mu rudubi. Hari ama opportunity turaba. Yesu we, Yesu Kristo, hari ibintu ushika imbere ukabona opportunity, ukibuka umuhamagaro, ukibuka umurimo w'Imana, ukibuka ko Yesu azoza kugutora, ukibuka ko Bibiliya itabikwemerera, ukibuka ko uzoba uri kurivanga, ukibuka ko bagiye kukuvuga, ukibuka ko umengo we ntaturashikako, ukabona abandi bariko baratuza amazu, bariko baragira ibiki, wowe ukaraba ivyo Imana yaguhamagare. Usipimi, shikama, shiramanga, niwivange, nugumura umwizigigwa, zoza kugutora. Bwana asifiwe. Abo bakizwa nibo bikoreye ikanguru. Abo bantu bemera la loyauté, abo bantu bemera la fidélité. Imana igiye kuba muri uyu mwaka, mugiye kubona ubwiza bw'Imana, mugiye kubona umuriro w'Imana, Imana ikirabakoresha. Lo 30 muri veye hari amajambo y'Imana Imana yampaye abiri akomeye. Yambwiye ko abarundi kazi ku isi yose Imana igiye kubakoresha ibikomeye n'ibihambaye. Abarundi kazi, nzabona abantu bandukiye ama video y'umurundi kazi, sinzi ibyo bamugizemo muri Canada n'abandi muri Europe no ngaha nibiki. Les mamas et les filles this year 2025, ibintu byose muzojamo gukora, Imana izobana namwe, izobakoresha ibintu biteye ubwoba. Number 2, Imana imbwira ati ngo pastor, aba pastori bose mugiye kubona raje icyitwa eglise locale kizoshiraho amafera betu. Ubu abakizwa batagira eglise locale, batagira ishengero barimo, musini urize. Iyo ni prophecy natanze ro 31. Shise gucyanza numva pasteur ko ibintu hariya na hasinzi n'ahandi. Hari pasteur twahuye ngo ubu pasteur ngo mu pasteur se duhuye ngo mashire urutonde mu ishengero ngo hariyo desordre mu ntiwaze. Haleluya, amen. Hari ntonde je nashizeho kera. Amina, haleluya, amen. Ube fidèle ku mwami no kwijambo ry'Imana, ube fidèle ku ishengero, ube fidèle ku mwungera, pana ku mwungere gusa, ube fidèle kuri uyo mwene data muri kumwe. Erega mwe nimuzi ko umuntu nacumuye ku Mana. Hari n'ivyaha ducumura, Imana ntuzoyihindura. Mugabo uricumuye ko, ucumuye ku muryango, ucumuye kuri pasteur, ucumuye kubo musenga, urancumuye ko nawe turi bene data. Bwana asifiwe. Uyu mukobwa yarahagaze aremerera abasaza b'ivyo bakora, se afata ingingo, abantu bafata ingingo.
yari katwereka igicapo cy'ishengero muri uyu mwaka turimo. Ube fidele uzobona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ibyo bazokuvugamwo byose uzababwira ati bakobwa b'ibujumbura, bagabo b'ibujumbura, bantu b'ibujumbura, nimuvuge ngo sindaduza etaje ngo ndikijuju, nimuvuze ngo iki oyaye, hari ivyo Imana yanzigamije bituma ntaza muri ivyo muri ko murajamo. Hari ivyo Imana, hari kibitsanyo Imana yaduhaye gituma tutaba abagabo nk'abandi bo muri iki gisagara. Semeni amena. Hari ikintu gituma utaba umugore nk'abandi bagore bo muri iki gisagara, ko hari ivyo Imana yaguteretsemo bisaba fidelite na loyauté. Amashi menshi ku mwami wacu. Amin. Muri jeune harimo apparence. Icyanyuma ni iki Bishop? Santé, apparence et quoi? Même notre personnalité. Personnalité. La santé, l'apparence et la personnalité. Nous kuvuga iki? Nasanze la santé murayumva. Hari ingwara bita ingwara hereditaire. Kubera ziva hariya. Si ingwara rero gusa. Il y a la santé héréditaire. Kubera ari ibigwara by'ama hepatite bitugani, hariho n'igihe uzivukana izavuye ku bavyeyi. Hariho na apparence tuyitebe ko mbwariyo rero n'igikomeye apotre, igikomeye cyitwa personnalité. La personnalité murayumva, irimo character, irimo behavior, irimo les habitudes, irimo les comportements, irimo indero. Hari abantu bakijije bavuga mu ndimi atandero bagira kandi bashaka kugira indero kandi atari bo. Baranisengera Bishop, bagasenga bakanigana kandi akaca. Nicyo cyuma riyo nabarushe igihe cyose abonye yumva umengo uyu mukozi w'Imana cyazomfasha. Yeje agahura n'undi ari cyazo kubera hari ibintu ari kanigana navyo, he doesn't know it come from where. Hari abantu basema personality baniganye nayo bari kosa. Nicyo cyuma muzo kumva ari abagabo bakijijwe bafise ibibazo ngo none ngo kubera ki muri Ancien Testament barongora bane. Bibaze umuntu akijijwe akorera Imana afise ikibazo ngo none ngo Dawidi ngo Imana ntiyamubwiye ngo yusabana ari kuguhundi mugore. Hari umuntu afise ngo none ngo burya ngo kwera ngo sivyo abazungu batubwiye ngo kurongora umugore umwe ngo muri Ancien uyu afise ibibazo. Se afise bane, sekuru abagore 8, iwabo barongora bane. Rero muri we hariyo amaraso, hariyo amajene ya polygamy arikanigana nayo. Yarakijijwe yaramenye umwami mugabo irema jene ya grand-père na père arrière grand-père irikimubwira ati one woman she's not enough. Paraxida rero mudamu mwiza akamuzanira undi munsi ngo azanye petite sœur. Umugabo ati Mana ni ibintu narasengeye. Mwe murumva igihe umuntu abinigana navyo gushikaho yaze mu bayaya bo mu nzi. Siwe hari uwo batubwiye baramushize mu makuru yanka 5-6 ans. Hego umugore yacomose mu cyuma sanga umugabo asumuyaya ku mugongo. Arabaza ngo nibiki byagufa ngo ntaduhekera umwana ngo nanje. Arundi yambwiye ngo yashitse asanga ariko asangira n'umubone ku meza. Siwe kandi abo rero ariyamo bakijije. Genetics, how to ingene ibintu. Rero hari ifoto nashatse atwereke, rindira gatoya. Nasanze kera je narinzi batubwira ngo ADN ngo umuntu ari unique, ngo ADN ari unique. Bene Daniel Faru research naratangaye. Nasanze mu ADN nkoze jewe 99%. Amanote ndayasiga ngaho. 99% yama ADN mfise na ufise ava kwa papa na mama. 1% ya ADN niyo wewe kugira unique. Ngo izindi zose ama ADN agenda ari double ama gene ni zibiri. Kumbe mu magene mfise na ufise gene ziba ziri double comme ça. Kumbe moya iva kwa papa indi kwa mama. Sasa zije zi transport siki la santé, l'apparence
et la personnalité. Nous voyons muri personality I'm nothing. Fise 1% ya personnalité. Mugabe ibisigaye biva kwa father and my mama. Alors que papa afise ma personnalité na santé na apparence kura kwa sogokuru na nyokuru. Babaye banga. Hari ama verse muhora musoma nateguye duave dusoma. Bene da Yesu ashimwe. Nicyo gituma bama muri mwebwe nibiba bimwe muzavuga ngo jewe ngo namutama yarameze uko atsa bitu yako. Ngo twebwe ngo na papa ngo yarashavura ngo sogokuru ngo umusozi wose wari umuzi. Uri kuzana amashavu ngaho yako baba yako na babu yako muri eglise. Ngo apotre ngo je barakunda kunshavuza nga ngo iyo nkozi ibintu ngo kandi jewe apotre ngo nukuri ngo shavura ningoga ni baba yako ni mama yako na majene yahari iwanyu. Bibiliya bitandukanye iratubwira ikoko bya kameremere n'ivyamwa bya mpwemu. Aha mu ishengero hakora ivyamwa bya mpwemu. Ivyo bikogwa n'ivya kameremere twakuye kwa Ariel hari. Ngo jewe ngo barambwiye ngo sogokuru ngo yarashaka kubita ikofu umuntu agacapfa. None uje kutwica twari tuzi ko wakijijwe. Twari tuzi ko wakijijwe. Ngo nukuri ngo apotre ngo jewe ngo ntubona apotre ngo nje nakorare nzoyivamo. Ngo baransitaza ngo iwacu ngo nisaha ngo baransitaza muri kora ngo nzoyivamo korari zogirana. Uraza abantu baje kubana nabo iyo bazanana. Uraza amajene bafise. Uriko ushimiriza gwawe nyene iwanyu muri personnalité yanyu ntibabakorera ku mwanya. Hari abandi bakuriye mu mazumo ya ivini irwa stade. Hari abantu bevuriwe mu nzu. Umara 3 jours udahari so na nyoko ntibabazi yuri. Uri Ngozi uri muri kambi y'abaskuti undi ari muri y'abasaveri undi agiye muri Reale umukobwa ngo yagiye kwa Rama ukaza mukakubitanira mu nzu famille moya. Haleluya. Haleluya. Akabi gatwengwa. None ubu nyene dutashe muraza guhura n'abana b'imyaka 3 4 5 mwibarabara bafise se na nyina. Simvuze se na nyina badandaza tomate no. Bari ku murongo wa bisi bavuye ku kazi bashikiye ahandi baciye kuraba ahandi ugarura n'umwana wa 12 w'umukobwa yigana n'abawe ko se na nyina bakuriye muri désordre organisé. Hari abantu bubaka amazu très bien amakaro bitu byote très bien mais ubucafu na désordre uzosanga ama miliyoni agiye muri iyo nzu etage. Hari abantu bubaka etage bakayinjira mugabo ntibazo kwigera bayigira propre kandi they have money. Babazi inkoko umutwe uraho amoya ari hajya haguma hanuka ishombo bakona la. They have money organiza bara desorganiza. None amakupre menshi mupfiki umwe arugara umuryango wunda kuguru kweri kugumurangaje inzu ugara amakupre menshi ugara unda kugurura ikanda mbiri kirato muri koridoro ukamengo ni kuri ebana ni ku isoko ahantu mu Ruvumera impuzu ugasanga impuzu zo kwambara samedi mu rubanza mvutano riuza 500,000 muri ko murayihonyora ngo cyakirato kiriye kijanye nibi nabiriya kiri hariya mu gikoni. Mugabo batubonye ducomotse twese fraîcheur zoza kubara musajyari uzu tubwire tukwitegurire. Uzu tubwire turaba umwanya tusume duteke entre temps nimwikomera amashi abanyabujumbura we. Amina amina. Mbwireho muri kumati naje sinzi yo biva. Haleluya haleluya amina. Abaganga bazoyage na apotre bari ngaha bambeshuze nasanze papa mama
baragukubita ADN n'amagene, alors que papa wawe bamukubise ADN n'amagene. Hariyo verset bayindabire Exode umengo ni 24, 5 et 6. Hari ijambo mukunda kumva, ntukibaze igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora ibigabitanyo that's what I want. Yabase nkageza ku runganwe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka. Urumva kugeza rindira apotre ibiri munsi n'ibindi. Ngo mpori kisubiramo ako kanahora. Shaka Yesu ashima. Apotre. Shaka ico dutahura cy'ibibazo dufise. Twese. I am a pastor. I'm fighting with this. Bwana asifiwe. Sinzi ko nsitaza abantu ariko hari ibibazo twifise twese. Bitari by'abademo by'ayandi marembo. Hari amarembo twugurira demons. Mugabo uheruka narababwiye ko the blood open the gates for the spiritual reign, either heaven, divine or satanic. So aya maraso dutembamo ni irembo rikomeye ryo gukingurira isi imwe mu isi zibiri z'impemu. You open for divine or satanic. Ijo ni gate, ni portail. Sasa Imana ngaye kimubwira iki? Dusubiremo ko kana. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo by'abase nkageza ku runganwe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka. Ngo mpora ivyaha by'abase gusha kuri generation ya kangahe? Kane. Ijya foto yari kuyigarukana ndabereke igituma Imana yavuze 4e generation. Ngo mampereze ngaha. Yari kavuga apotre ngene hariho ivyaha, yivuze ngo mpora abana ivyaha by'abase, yari kavuga ko tuzobohwa ni nama personalite y'aba papa, tuzobohwa na the appearance na la santé na ma personalite. Sasa mu Kirundi bacavuga ngo imfizi y'intama itendera ntasi, imfura nase biragizene. Iyo migani yose yaciye abatama b'abarundi iva muri subconscious. Harimo ikintu bita imago Dei, image de Dieu muri conscience zacu, ya shusho y'Imana. So nta Bibiliya bari bazi, ariko bariko barerekana ingene uno munsi twebwe we are fighting n'iminyororo ituboshe itari Satani. Hariyo some personalities, hariyo character, behavior, the way I think, ingene nkora ibintu, ingene mvuga, n'ibintu rero bitukwega ivyo vyaha vy'ubusambanyi, vy'ubusuma, vy'ubwibone, vy'ugwango, vya jalousie, ibintu niyo. That's the biggest problem. Gushika mu bapastori urabona jalousie. How come a pastor Imana imugiriye neza another pastor kababara? Si umwana mubi, si umwana mubi, siwe na majene yiwabo. Bwana asifiwe. Dufise ama region, turafise abantu b'imbo, turafise no mu Mugamba, turafise no mu Kirimiro, turafise iyo tuzanana. Le comportement is the same. Unaokoka ukabandanya uri umunyamwaro pire, umunyegenda originale, mutusi umoya hivi wa Bururi. Yo nacho mungira jewe narakijijwe bene data. Umuntu akaguma ni muhutu mu Yesu, ni mutusi mu Yesu, numupware muri Yesu, numubire n'umunyabujumbura muri Yesu. Afrapi vyashifrapa vyose ngo sitwa bataunere, ngo yango pasteur n'umuwo muri vire, ngo pasteur wanyu ngo apotre n'umutaunere ngo ibyara vyumva. Aho gira frappe utuntu moya originale taunere, ngo apotre aranyumva uko mu manyanga, ngo apotre n'uwo mu muji aranyumva. Yo
uyo ni baba yako na arrière grand-père bakuboshe, waranse kurekura umwami Yesu akuganze, waranse kurekura n'amajene si twebwe. Bibiri bivuga ngo nimwaba mu ijambo ryanje muzomenya ukuri kuzobadegemvya, ayo majene yose ababoshe. Ivyo bintu byose byatubujije umwidegemvya. Hari abantu bazavuga ngo impwemu y'inyatsi, ngo ndakorera amahera simenye yacu, na so ntiyamenye yacu, na sokuru ntiyamenye yacu. Iwanyu hakuna investissement, iwanyu hakuna plan, hakuna organisation, hakuna maendeleo. Hama nango ni mpwemu y'inyatsi, acha bitu yako banza usubire hariya. Nimubika amahera, na plan ya evolution ihari, ya development muri ADN ya baba yako na arrière grand-père, 4th generation. Ni murabi ingene abana bavukiye mu bintu by'abatwara, n'umupagani murevi mugabo ari mu ntebe zitwara. Why? Jehu ni verse nariziko dusoma. Jehu yarafasha sambura ibigirwamana mbwangumizamo amanyanga. I love the verse tuzoirabejo. Imana imubwira Jehu, wagumijeho ivyaha ariko kubera ari byo wakoze vyiza, ngo abana bagushika kuri 4e generation bazokwicara ku ntebe y'ingoma. Urifa amakosa mugabo I will bless you gushika kuri 4e generation bazotwara. Mugabo generation kurikira batapigwa fimbo. Sasa hari ama pauvreté, hari ama situation we do not understand, hari ama divorce we do not understand. Atacho bapfa mugabo akababwa kubivamo, akumva yobivamo. Ibura yavuga ngo je ne t'aime plus, to wafuye wapo ti no même plus. Twaje mu bitu ya turi muri romance ngaho. Je ne t'aime plus ushanzane crème grasse. Hari abantu baja mu ngo bagashaka kubandanya copinage bana. Iregari ya crème grasse mwajya tuko turabaresha. Hindani hari bigori n'ibijumbu. Haleluya. Ngwibinagira ngo sindavyumva. None bwa buntu navuga umviriza ndababwire bene data. Abantu benshi no mu ngo bapfa ibi bintu. Majene moya ivya tuyu. Muri église the same. Haraba vagabond, unokoka tuko ba vagabond. Ugacuza kupandiriya abarongozi. Ukiha ibintu, umuntu agakora ibintu bakambwira wari kubibaza hariya na hariya ngo barabitahura baravyumva. Hariya uri iwanyu hariho désordre na arrière grand-père. Papa yaragenda akagaruka après une semaine iwanyu. Muri église bakakubaza wahorahe ngo namwe mushaka ngo ni gipolisi, ngo ni gipolisi. Mukazi umuntu yama mu manza yamasaba ibi ugasabira akazi umuntu ahantu bakubwira ngo ntiyatonze, wamubwira akaku explica arafise igituma. Bwana asifiwe. That it is stopping our revival. Igihe cyose dushatse kusukuma tuingiye mu revival, hari abaca baduka bakabivamo tukarindira indi generation. Nico gituma ngaho we are fighting. Rero ikibazo dufise reka nkrotire, ikibazo dufise turi ku rugamba apotre, turi ku rugamba gwo muri vide ya mupase. Baba yangu kuwa pasteur, papa yari pasteur. We are the first generation of pastors and Christians. Muduge mumanuke twikoreye vide yo muri kahise, ivyakiranga biracyatumotako. Ivyabavye yavingoza akagira undi mugore mu Rutana, akamanuka mu Ruhiga akagira uwundi, akaja kubaza abandi, biri ni desordre. So there is a genes, genealogy, generation, transmission, and it transports from generation to another generation. And Moses agenda ashika ku musozi arazunguruka. Baramaza Moses ugiye. Moses arazunguruka the same mountain. Imana iramubwira ati Moses, igihe umaze uzunguruka uyo musozi kirarangiye,
nagira ndabwire ko igihe tumaze tuboshwe n'ayo majene tuzunguruka muri bya bindi nyene kirarangiye mu izina rya Yesu. Imana ikirahagurutsa urundi runganwe, Imana ikirahagurutsa indi generation y'abantu bari fidele, y'abizigigwa, y'abanyamucanwa. Nimuhaguruke dushimire Imana yacu. Amina. Haleluya. Je bampaye mwanya wagiye. Amina. Amina. Yesu nashima. Biriho muri kumatisi jewe unyihanganire. Amina. Beneda ni bande bari pray tuje mu ikanguru turijemo. Niba abantu bavuga nk'ujya mukobwa nababwiye ni izuba rya nyirabuce. Navuze ni ntabona ikanguro muri iki gihugu, ni ntabona changement muri iki gihugu, ni ntabona umuriro w'Imana, abagore n'abagabo b'Imana, in generation yemera ibintu uko bimeze. Ariko ivuga ati ndarindiriye. Imana ibabwira ngo nzobahagurukiriza undi muvugishwa nk'uyo. Baravuye muri Egiputa, baragiye Kanani, barabonye ubwiza bw'Imana, barari ivyimejeje, barabonye lac, reka ngeze nga apotre nuze. Reka ndabigeze ngaho. Amen.